Uno musi tugomba tuvuge ku vy'ubutunzi. Leta iragerageza kugira kigoro kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwisununure, igatoza amakori, ikarondera abayifasha, kandi abo nabo bakayifasha no kwifasha. Ariko naho igerageza biragaragara yuko Uburundi aho gutera imbere gutera gusubira inyuma. Ivyo bikabonekera mu buzima bwa misi yose abanyagihugu babayemo. Hari ibintu vyinshi rero bijanye n'ivy'ubutunzi twebwe tudashobora gutahura kiretse abahinga babidusiguriye. Bica bituma umwe wese yuguruka amaso akabona koko igihugu c'u Burundi aho kigeze kino gihe. Ivy'ubukene ku Barundi n'igihugu vyifashe gute? Bavuga yuko kuri isaha uyu munsi ugeze ibintu by'ubutunzi mu Burundi bitifashe neza, haba ku Barundi canke ku gihugu. Ubutunzi ku Barundi muri rusangi no ku gihugu ntibwifashe neza kino gihe. Hariho abantu rero usanga barihaye ingendo y'ukwemeza Abarundi yuko igihugu c'u Burundi cifashe. Ugasanga ivyo bintu sivyo, ahubwo bigombera gushika ku nyungu zabo gusa, kugira ngo bavuge none ko igihugu kigeze ahatemba bafatira kuki. Ubwa mbere barakunda kuvuga bati igihugu c'u Burundi ducambira igikenya, bakunda kurabira ku mwimbu ku munyagihugu w'amadolari 300. Iyo indikatera amadolari 300 niyo yanyuma. Igihugu dukurikirana ni Sierra Leone gifisa amadolari 400. Urumva haro na difference nini. Ikindi ningene umwimbu uyongera. Umwimbu uyongera hagati ya 1 na 2%. N'umwimbu uri hasi cyane mu kwiyongera. Kandi abantu bagwira gusumba umwimbu. Nta bukene va mu gihugu rero igihe umwimbu uyongera buhoro abantu bagwira cyane. Ica gatatu nuko Abarundi muri rusangi bafata ko hafi barenga 70% bari mu bukene budasanzwe ndetse bari muri insécurité alimentaire. Iki kintu rero hari abantu batagomba kucumva ko kivugwa. Ibice 70% vy'Abarundi bibayeho nabi kino gihe. Barya nabi, babayeho nabi muri rusangi. Umuntu kugira ngo afungure kabiri ku munsi usanga ari manama. Naho yofungura ugasanga afunguye ibitagira kamaro. Ibigwara bitagira izina bigaca bibafata kubera ugufungura nabi. Okay, nimba warushavuzwa n'ibi bintu ntaco wewe uri mu bice 30%. Urifashe urifise. Bon, to tutere façon murumva yuko ibice vy'abifise ari bike cyane gusumvya abantu babayeho nabi. Bamana impungenge y'ingene baja gufungura ku munsi. Mbebasha n'umunsi ndaronka iconge, n'umunsi ndaronka ico ngaburira umuryango. Turetse kuvuga ko 50% y'abana bari muri malnutrition bafungura nabi. Ivyo bica bituma abana bagwara ingwara zitandukanye. Kandi udafungurana neza n'ubwenge buragabanuka. Hama tugiye kubijanye n'umutuzi w'igihugu c'uraba tutija amadeni. Amadeni leta ifise ari karashikira hafi 70% y'umwimbo wose w'igihugu. No kuvuga yuko biriko birafata intumbero itari nziza. Amadeni arenga miliyaridi 600 by'amarundi. Urumva ideni riko ryabari nini kandi tubona yuko atamwimbo uri kurirongera. Mana yanje. Amadeni y'imiliyaridi 600. Bo mu mpera z'iyi video ndaza kugira ico ndabivuzeko. Ibijanye na balance commerciale turi muri deficit ya 80%. Mwaravyumvise umushirangano w'agaca leta avuga igitego ibyo dushorera hanze n'ibyo tukura hanze. Naho ndabivuga kumbere mwaravyumvise irya todo couverture des importations par les exportations. Balance commerciale turi musi y'ubusa. Kwiteye ubwoba. Ibijanye n'amahera y'agaciro, reserve de change asigari musi y'ukwezi hafi indwi zibiri. Igihugu gifise reserve de change y'indwi zibiri. Ko dusigaje indwi zibiri nakanda kagarukako. Kandi hasabwa hafi amezi 5 engagement. Nukuvuga yuko ivyo dukeneye gukoresha amadovize hayo by'ama importation kuriha nk'ama ambassade kwa abantu baja muri mission gufasha nk'abanyeshuri biga hanze. Ubirabiye muri usange n'amahera dufise birarenze. Uburyo bw'avyo gishoboye gukorera rimwe. Utaravuze refaranga y'Uburundi ndumva ritagaciro ku idolari mwana muyibona ubu uri kurarondera idolari arashaka kujabuka hanze murazi yuko baza kugura n'amatike mu madolari baca bavyibonera. Tutagiye kuri inflation ibiciro bigeze kuri inflation ya 30%. Iyi inflation nini cyane nateye ngo 30%, kandi tugaje ibiciro bijanye n'ibiribwa igeze hafi kuri 60-70%.
mwihangane inflation nayo nyene ndafise aho nza kubibabwira. Ucibonera igihugu kinyuraba amabarabara ingene yifashe, ukaraba inyubako batiba leta ikoreramwo caye n'izindi, ukaraba ibiraro, ukaraba ibibuga vy'indege dufise ingene kimeze ubu, ukaraba ikibijanye n'ama ekipema mu mashuri, mu bitaro, usanga tanka indege ishobora kuba irikira ibona igihugu gifise bijanye na energy, ni ibintu bikomeye cyane. Raba ivy'amazi ingene vyifashe, umuyaga nkuba raba ingene vyifashe, ivy'ibitoro strategique, nta stock strategique turashiraho, ni ku makombokombo, bijanye na communication, uravye muri internet debut y'Uburundi ngira niyo turiko turagira amanama usanga aritwe twenyene usanga birigoma bicikagurika, fibre optique, urumva ikibazo. Ni ikibazo gikomeye igihugu kitagira internet iri ku muvuduko ushimishije kino gihe kiba kiri nyuma y'amajambere gose, kuko ibikorwa vyinshi kino gihe bikorwa na internet. Mugabo hatarabuze potentialité, ubutunzi kama mu vy'uburimyi, bijanye n'ubutare, mu bijanye n'ingenzi barukera Urugendo tourisme, n'igihugu aho kiri gishobora kwisuganya. Turiko turaraba rero ibikorwa vya leta mu kugwanya ubukene, hari ibintu twadufatirako, hari ibintu dufatira kugira turabe ingene leta nayo irikira gifata mu kugwanya ubukene, kuko hategeza kuba ishaka. Iryo shaka rero nyene tushaka gutera kamo leta ko twe muri paraseme tubona ko rigoyagoya, kuko ubukene mpugwanywa mu majambo, hari ibikorwa bitegeza kwa biriko birakogwa. Ivyo ndiko ndagaruka ko rero nibi ntushobora kugwanya ubukene igihugu nk'Uburundi kidafise service za planification ziboneka. Ntibishoboka utavuga ati je nzoba ngeza ha muri iyi mu myaka nzoba ngeza umuntu abaho ku munsi kumsataze atana kimiki muri planification ndako yasubiye inyuma. Aba muri ministère des finances planification arayinegije, ha mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ngo nimwe vya service ya planification decentralisation ibikigaragara neza ngo bikore ibikorwa bigaragara. None ibi wewe wumva nk'umushikiranganje atubwira ngo regidezo ngo amazi ngo ntibagunye ngo baplanifye ngo ngene gisagara kizoguma gikura. Muzobibona aho mubona ivyaturitse nivyo, ugasanga biri acier ouvert, ugasanga umuntu afasha agaserofana agasashe kisukari agiye guhambiriza. None regidezo irabuze ntuze izola yo kuza kugira ngaha. Ubu rero uruzuye rero none bisho bigenda gute? Amatara n'amazi Deruka kubabwira ukuntu abantu bariko barabura amazi, bariko banywa amazi yo mu binogo, bagaca bagwara ingwara batazi iyo zivuye. No, nibikunda ivyo rero ivyumve nta kubaho ku munsi wadukana imigambi itizwe neza, nta bukere tuzova. Bategira amahoro, umurundi wese abwirizwa gutunga inkwavu. Ukiyumvira iyo migambi y'ikorotsi iva ukahabura uti none iyi migambi yari yarateguwe, yari yaragiye muri planification, utani bizohava birangira nka bimwe vy'amavoka. Ica kabiri gouvernance budgetaire, nta bukene ushobora kuvamwo mu gihe amafaranga ya leta akoresha uko bimeze ingene bijya bije itegurwa, mu gihe bije tariki itarategurwa mu muco, mu gihe gukontrolera amafaranga ya leta ikoresha bitariko biraba ku mugaragaro, nta bukene tuzovamwo ko amafaranga azosesaguzwa, azonyuruzwa, azokora ibidakenewe. Ubwo rugo ruva mu bukene rusesagura tuje mu miryango ubwo boruwe. Ubugira gatatu igiturire, ibi byo kunyuruza amatungo y'igihugu byamaze kuba vyamaze kwirara ama service yose leta no hejuru niki. Ubu turageza ahantu ata murundi numwe yoba kirukura mu kanwa ngo avuge ngo ibintu bigenda neza nkuko vyahora. Oya, ngo bariko baravuga ko ibintu bigenda nabi n'abansi b'igihugu. Umuntu yoba kibivuga nabishire muri commentaire turabe. Kandi n'uburenganzira bwiwe. Ariko umuhinga n'ugomba guhisha umwotsi inzu iriko iratokombera. Ubona umengo niyo mwuga ucujaho igihe abantu bashize mu nzego haba zo hejuru, kandi ukabona neza yuko leta ata mechanisme yo kugwanya igiturire neza yanditse evaluable ihari. None ubwo bukere twuva mu gute? Ubwo bukere twuva mu gute ubona ko lidafise strategie ngene rondera amafaranga y'agaciro. Ugwanya ubukene ufise reserve de change do des semaines. None plan leta ifise kugira tubize amafaranga y'agaciro ni nyimba abashorera ibintu hanze leta irikibashigikira gute? Ko bose aguma bidoga iriki bashira tuvugira iyo exportation zigwira ko muri budget bashiramo ngo tuzoronka ifasha miliyari amajana 9. None leta ireke ikora iki kugira izo miliyari zinjire mu kiga ca leta? Bikunda ejanero zero doshanje iba isubiye inyuma, kandi FMI yaratanze ya tranche ya mbere yayo imwe yo gufasha Burundi. Okay, iyi tranche ya FMI niyo ngomba ntebeko gatoya.
uwundi muhinga mu vy'ubutunzi, umuhinga yigenga yitwa Andre Nikwigize, aheruka kwandika tweet mugabo yanditse mu gifaransa, niyo ngoma ngerageze gusigura. Ku mahera FMI yari yatanze amahera y'umwaka wose kugira ngo Uburundi bubandanye bubaho. Baraje gukontorora rero itariki 2 z'ukwezi kw'icumi, baza batabibwiye na leta. Uwo muhinga rero mu vy'ubutunzi yaranditse ati la mission du FMI a constaté une situation économique catastrophique. Aba bari bavuye muri FMI rero baje muri iki gikorwa cyo gukontorora ngo basanze ivy'ubutunzi vyarabaye urudubi mu Burundi. Arabandanya ati des réserves en devises couvrent à peine 0,5 mois d'importation. 0,5 mois nukuvuga ni nk'amayinga abiri, ni ya misi nka 15. Nukuvuga ngo basanze amahera asigaye gukora mu gihugu ashobora gukora mu misi idashika na 15. Kandi ayo bari batanze bari bazi yuko azomara umwaka. Nukuvuga ngo iyo misi 15 imaze guhera, leta izoba idafise ubushobozi bwo gushobora kugura ibidandazwa bivuye hanze, nta miti, nta munyu, nta gitoro n'ibindi. Nico gituma umuhinga yavuze ati la situation économique est catastrophique. Arabandanya ati une inflation de plus de 30%. Nukuvuga ngo ata mahera ariho y'ukugura vya bintu vyategerezwa kuva hanze ngo vyinjire mu Burundi, igitoro, umunyu n'ibindi. Ugize Imana akaba yanyegeje agafuko k'umunyu, murumva yuko aca kadandaza menshi cyane. Igitoro gica kiduga. Donc ibiciro rero biduze ku bice 30%, ikintu cyahora kigugu 100, cyahigugu 130, 140 cyangwa 150. Wa muntu muto ntabakigishobora kukigura. Ibi rero nivyo bice bituma abantu ibice birenga 70% babaho nabi. Arabandanya ati une dépreciation de la monnaie de 58%. Muti binone bisigura iki? Bisigura ngo uko ibidandazwa biduza igiciro niko ifaranga ry'u Burundi irita agaciro. Dufate nka kare idolari ryavunjwa 2500, 3000, kubera ibiciro biguma biduga ubu rigeze ku 4500, 5000. Niyo depreciation yashika ku bice bishika nka 70, ibiciro bikaguma biduga. Murumva yuko idolari rishobora gushika no ku 8,000. Ko habaho inflation, uko ibiciro biduga niko habaho depreciation de la monnaie. Niko ifaranga ribandanya ritagaciro. Abandanya avuga ati une dépense publique qui atteindrait 73% du PIB en décembre 2023. Nukuvuga ngo ubu kubera leta idasigaranye n'amahera yo gukora mu misi 15 canke amayinga abiri, nukuvuga ngo iyo misi heze bikarangira ayo mahera gahera, leta isubira gufata amadeni kugira ngo ca kiringo c'umwaka kirangire batore yindi budget. Nukuvuga ngo ayo mahera aba yiyongereye kuri ya madeni leta yari isanzwe ifise. Ayo madeni rero afasha leta kugira ngo ibandanye ikora ibikorwa bibayabaye. Ivyo bikorwa abari nk'amafaranga guri gitoro c'abategetsi, ntandanse, ubona baguma bagendera mu miduga kujya nyene ariko abinjiye mu madeni. Ayo madeni abariko ararihwa nande, azorihwa na wewe. Mwibuke yuko ataburenganzira leta igifise kukwaka amadeni yo gukora imigambi. Nukuvuga ngo ubu leta nta bushobozi ifise bwo kwaka ideni yo gukora amabarabara, yo kubaka inyubako za leta. Ivyo ntibishoboka kubera amadeni ifise umurengera. Muti none ayo madeni yo gukora ibikorwa bibayabaye ikiyakurahe? Muri oni hariho utudeni duto basanzwe bafashisha igihugu kugira ngo ntigifudike. Baragiha ico bita les frais de fonctionnement, kugura igitoro. Mu majambo make ayo mahera baguha uyakoresha ibikorwa bibayabaye. Nta mugambi n'umwe ushobora kuyakoresha. Iyo vyananiranye bakabona yuko bidashoboka, amahera mwamwe yahora ca muri leta baca bacisha mu mashira hamwe yigenga yabikorera utwabo. Murabona yuko ubu imfashanyo nyinshi zitagihabwa leta zicishwa mu ma ONG. Ayo ma ONG akaba ari yafasha abanyagihugu. Murazi yuko ivyo vyahereye mu 2016 n'ubu niko bikorwa. Nukuvuga ngo baba batagifitiye ubwizigirwa leta. Ubu rero twibereyeho ku magendera, dusigaye turi bangendakumana. Ubu twibereyeho ku munsi. Murumva yuko ibi bintu biteye ubwoba. La situation économique est catastrophique. Ibi rero biriko bivugwa n'abahinga mu vy'ubutunzi. Nimubona ko igihugu c'u Burundi ga yemwe kino gihe
gikeneye inyishu. Utabibona nibaza yuko bazoba baguteye anesthesi nyinshi ifo yuko duca tuguha antidote. Uticara neza uvuga tuti ndonde n'abagwiza tunga bo hanze environnement des affaires. Environnement des affaires kugira abagwiza tunga biza amahera mu Burundi igeze. Ugiye ukora muri budget tourisme, investa muri tourisme irihe kugira habe n'abarukera rugendo binjire. Abagwiza tunga ntibashobora kuza, bamukera rugendo ntibashobora kuza kuko baca bibwa. Ubwo bukene twuvamo gute? Ubukene twuvamo mu gihe hariho dysfonctionnement institutionnel ikomeye. Uravye inzego nyene zikora abushikiranganje nyene bwinjiranamwo nyene usanga inzego zikorana ugasanga jambo mu bitamura separation yo kumenya tutimwe wese hagarukiriza hari n'igihe usanga umugambwe nawe kuri ivanga mu vya leta ni iki rero ni ikintu cisha ivomo umuntu bakamushira ngaho kubera umugambwe kubera inyungu zabo gusa atanyungu z'igihugu bariko bariyumvirako. Ivyo nivyo biguma biduta mu kinogo. Urumye n'agahugu gatoyi karimwe abantu benshi none modeli yo kuva mu bukene ni tuguma muri vya bindi classique uburimye n'ubworozi twese dutunga inkwavu turime. Ibi bintu nta hantu na hamwe vyo dushikana. Hariho abantu bahamagariwe kurima, hariho abantu bahamagariwe korora, reka bari bo babikora, abandi nabo bakora ibindi bikenewe. Nabwo nyene butashigikiwe nta yindi nzira ishobora gushikira uburimye n'ubworozi. Ivyo ni classique byarashaje uburimye no igihugu gitako Burundi uriyumvira ibindi reka tugira tourisme gute mbeko turi muri aka karere ko kwemvesa mu biki kugira abakongomane baza batanzania baca habagiriki uriga nushobora kuvuga ngo vya bindi ngo uburimye gusa uburimye ndabisubiremwe nimuze twigi ni modele iza gufasha uburimye burahagwa mbwa ufashwa n'ibindi. Ubutunzi kayimana yaduhaye bukuvuga tuti turaha nibika abandi arubaka nk'ikiyabaga kindege gikomeye hakuba ikivugo gikomeye ibidana byo mu bindi bigo bigaca iwawe ukazora perese modeli nta modeli n'imihari natuti utuba bya bintu byoroshe uburimye n'ubworozi. Ikindi ni secteur privé isigaye yahaye ikibanza cyo tukwita capitalisme de copinage niko bayita. Uwo mengo mu bagwiza tunga harabaza gukorana na leta harabagira gute buryo bagwiza tunga benshi baba ari imbere nuko babikore uzo mugwiza tunga ari kuronsa ateye imbere ko ronsa exoneration abandi bataronsa kwero nk'amadovize wenyene abandi batayaronsa kwero baguha amasoko ya leta vyoroshe aho ubuteye imbere gute abantu baja muri competition bagahamagaza abantu mu masoko ya leta bagahiganwa ariko ngo irya soko ntishobora gutwara umuntu atari muri systeme ntibishoboka. Secteur privé mu Burundi ni futi igihugu cova mu bukene gute abanyepolitike imigambwe abari mu ntwaro bo muri politike babona yuko umengo kuja mu butegetsi dukwirika inyuma amafaranga n'ubutegetsi gusa no kubuguma ko kwirika inyuma amafaranga kuri derrière l'argent kandi ribo bitwa ko bategeza kwiklira. Nta kindi tuvuge yuko arabakomeresa gusa. Commerce n'uburongozi ntibijana. Ubugomba guhenda abantu. Ibikunda nta bukene ushobora kuva mu gihindongozi zishigwa hari kwiruka inyuma amafaranga. Kugira ngo ibi bintu bihere nibaza yuko hoboneka iyindi generation y'abarongozi. Kuko bariho vyo bagora guheba. Ibi general ni wariko rabikora, ministre ni we yatsindiye iri soko. Ibi biriko bikorwa n'umutegetsi kanaka nukuyengererwa woyengererwa. Mugwa mu bamaskandara aho bashize mu mabanga kwirukinya amafaranga gusa ibindi ntimutubaze. Nibire vya cohesion nationale usanga abarundi nyene kubera kwa gusubiza hamwe kutaraba bamwe bakwegera hari abandi bagakwegera hariya sizi ko murabibona. N'ubu turacafise ivyo muri kahise bituma abarundi badashobora kuja hamwe ngo bazamura igihugu cabo. Mu ntunge iki nico ngoma ndangiritseko. Muri ca cigwa ca wa muhinga mwarumvise yuko yakivuzeko. Yabivuze muri aya majambo ati hatabayeho ukuganira ngo habeho ugusubiza hamwe. Ati ndafise ubwoba ko Uburundi butoshika kwiterambere mu mwaka wa 2040. Voilà, ubu nawe arabisubiyemo. Ukuri kuguma ari kwa kundi nyene ntiguhinduka. Mu gusozera mwibuke yuko George Ergozi yavuze ati un problème politique est un problème économique sans solution. Atahari ngorane ya politike nta vy'ubutunzi bifa vyaratoye umuti. Abarundi rero turakunda kwirengagiza ukuri tukubona. Nta kindi kintu kizodukiza atari ukuri. Ukuri kwama kubabaza ariko kurakiza. Ariko ibi nta nuwo vyanka reka bibe biriko biratwugurura amaso. Reka tuje mu mugozi umwe kuko ejo uzoza avuga ati ndazanye inyishu. Ebagabo ibi bintu twabivamwe nuku tuzomutega amatwi
hanyuma tubigenze nk'uko atubwiye, tuvyumva kumwe. Ubu turiko turavyumva kumwe, wampaye inka. Ubu nta muntu numwe yoharira yuko Satani atatunyaza umunezero twebwe abarundi. Tubwirizwa kugira nte none? Tubwirizwa kugarutsa. Ubu nibaza yuko twese tubona kumwe ko hakenewe inyishu. Imana nibampezagirire mwese mudahengeshanya kudukurikirana ku munsi, ihezagire ibikorwa vy'intoke zanyu. Ahasigaye reka twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Uwo muntu nawe atarashika mu ishure ry'abarundi bose, turamuhaye kaze. Nkuko nama nabibabwiye, sindambirwa, ntimwibagire guterera ishure ry'abarundi bose kuri uwo abishoboye, kugira ngo dushobore kugura ivyuma bidufasha gukora akazi kacu ka misi yose. We shall overcome. Ako nakaririmbo nkunda, natwe ntimwihebure, tuzotsinda.